bitandukanye yuko umurwayi ategerezwa kwitabwaho n'ubuvuzi akanaronka kandi imiti imuvura ifise akanovera kugira ngo amagara yiwe ashobore kwitabwaho ndetse umurwayi no mu kibano bashobore kubaho abavuzi n'abashikiriza imiti ahantu ko ngomba kuvuga mu bitaro amafarumasi ndetse hariho n'abasigaye bavurira mu kibano ubushikiranganje bwarabitegekanije bakoreshe imiti ifise akanovera kugira ngo umurwayi ntavagira amagara yiwe asongwa n'umuti yafashe mu ntumbero yo kurwanya imiti y'amagendo canke ihinguwe nabi. Leta y'u Burundi yarashizeho urwego rujejwe kuraba ibijanye n'imiti ikoreshwa ngaha mu Burundi nishira hamwe urwego bita Abrema. Gutyo rero abene gihugu iyo bagwaye byotuma bavurwa n'imiti ikwijwe n'ibisabwa n'amategeko maze bakingirwe amagara yabo ntiyunyugwe n'imiti bafashe. Kuri uyu munsi rero duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umurwayi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida boneye akanya ko gutera akamo abene gihugu bose kugira ngo dukurikize izi mpanuro zikurikira: kwitura amavuriro igihe cyose amagara yacu adukitse, gufata imiti nk'uko umuganga yayitwandikiye mu gukurikiza neza ku rugero umuganga azoba yayitwandikiye, kuzira umuziro kwivura no gukoresha imiti tutandikiwe n'umuganga.